Hello, nongeye kubaha ikaze kuri Web TV. Turayamwe amakuru y'inkino yirora avugwa hirya no hino kw'isi mumenyesha amakuru bitandukanye. Amakuru yacu uyu munsi gatohere kuri Ndayishimiye Yusuf Nyange hariya mu gihugu ca Turkiya, akawumbwa mu vy'ukuri yabaye yigenje neza cane, akora ibikora inka mu rukino rwe rwa mbere yaratanzwe mu kibuga, akaba yafashe umugwi wa Istanbul Başakşehir gusezera Fenerbahçe muri kimwe ca kane gishirije nyuma muri Turkey Cup. Akaba ari mu vy'ukuri umugabo yigenje neza cane mu gihe minota 90 banganje igitsindo kimwe mu kindi, akaba Istanbul Başakşehir Ndayishimiye Yusuf Nyange yarose igitego muri prolongation, bice birangira batahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri muri kimwe, baca baronka igitego kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma, aho Ndayishimiye Yusuf Nyange akomeje kuba muri forme aho yanakinye inota 120 yose. Akaba ari nagene mu makomantire mu vy'ukuri urukino rurangiye, mbona afana bamukeza avuga ati twarose umukinyi mwiza mu vy'ukuri. Akaba ari umugabo yabanije forme ziwe nziza imbere yo kucana mu twe na Maroc hamwe na Centrafrica. Akaba kandi ico no wibose yuko umugwi wa Fenerbahçe ari ukinamwe aba legende nka Mesut Özil twakuze tubona na Ndayishimiye Yusuf Nyange yakuze abona. Akaba ari mu ijoro ryake barimo barahangana mu kibuga kimwe mu kindi, mu vy'ukuri mbona ko ari ibintu vyiza kuri Ndayishimiye Yusuf Nyange, arimo nagenda realiza indoto ziwe zimwe na zimwe. Akaba kandi wamugukina abakinyi benshi bakomeye batari bake ba Mwana Ali Samantha Kizigenza wa Tanzania, bose niho bakina, ariko bavyarangiye uyu mugabo Ndayishimiye Yusuf Nyange abananye kuduza ibendera igihugu, yigenza neza cane, batahukana intsinzi n'abanyafana ba Istanbul Başakşehir bari bamaze n'igihe kitari gito bataronka intsinzi, bamukeza mu makomantere bavuga bati twararose umukinyi ngaha ntituzokwigera mu vy'ukuri twicuza, ati twarironkeye. Tubanaje mu makuru ngahe iwacu nyene akaba bamwitwa Nehman Shassir. Uyu mugabo yaciye mu goteri mike nka Rayon Sport, za Vitaro n'indi migoteri mike, akaba yamaze kugaruka mu gwa Vitaro. Akaba yamaze kugarukamwo mwami zitandatu y'igice ca nyuma c'ihiganwa kugira barahiga undi mugwi. Akaba arakina muri Guinée Equatoriale, muri Guinée Equatoriale akaba yamaze kuvamo, akaba yaje gukina hino mu gwa Vitaro kufasha kureba yuko yodugiriza ugwego ubona ko kumaze imisi utigenza neza cane ijana kwijana. Kare twizere yuko mu vy'ukuri uwo mugabo azofasha bitari bike. Tubanaje makuru ngahe iwacu nyine, reka dukubitire no kunama mu rugamba bamwita Jimmy Ndayizeye mu meza y'intama mu rugamba, nkuko re yaganiye n'ikimenyesha makuru Jimbere magazine nyuma y'imyimenyerezo bakoze ku munsi w'ejo wa kabiri. Akaba uyu mugabo mu vy'ukuri yavuze ati ducereza gutsinda umugwi wa Centrafrica, tugaca n'imiburi buri tunganye n'umugwi wa Maroc, turazi yuko tuzoba duhejeje kuronka mu vy'ukuri itiki. Akaba umugabo yavuze ati ivyo navyo nta muzi wibuye urimwo, kuko niyo Maroc ivugwa ko ikomeye, ntaco buza ko tuyitsinda, kuko na Maroc imbere gutsinda 3 muri kimwe yaragiye gutsindira Maroc iwayo muhiri gisanze muri Maroc. Ati ngaho nta muzi wibuye urimwo, turizire ko dushobora kubikora tugahitsinda yose. Akaba yavuze ati abakinyi bose bahagaze neza, kiretse Sadio Berahino amaziga yatero nk'umwanya na Mohamed Amisi yaheruka mu mvune. Ati naho bundi abandi bose bameze neza cane. Ndabibutse yuko na Sadio ntibazonkiza ameze nk'umeze nabi buke cya tubigaruka ko mu kanya. Akaba rero yavuze ati Jimmy Ndayizeye ati bose bameze neza bari muri forme, uretse Mohamed Amisi yaramaze igihe mu mvune, amaze n'igahadakina hamwe na Sadio Berahino amaze match zibiri adashira mu match 18 bakina inkino. Ati bose bameze neza, ati ze nkino zibiri nta muzi wibuye urimwo, gutsinda Centrafrica ngaha no kubitira Maroc muhira vyose birashoboka. Kwa mugabo mu by'ukuri ubona ko afite cyizere, tubanaye mu by'ukuri ko batera intege. Akaba ari mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ari izo nkino zose zitegekanijwe. Guys, nova nga muri ntababwiye ukuntu rutonde rwa Primus League ruhagaze kuri jour ya 20 cyangwa ku rwa 20 iri higanwa yamaze imisi rikinwa. Akaba mu wa mbere ari Flambeau du Centre na 38, Rukinzi ya kabiri na 35, Messager Ngozi ya gatatu na 35, Musongati ya kane amanota 38, Olympique Stars ya gatanu amanota 38, Eganwari ya gatandatu amanota 32, Kayanza United y'indwi amanota 32, Burundi Sport Dynamique y'umunani amanota 28, Vitaro y'icenda amanota 28, Royal y'icenda amanota 27, hamwe na Bujumbura Stars y'icumi amanota 26, Mugihereze Refa ari ya 12 n'amanota 23, mu guhumugwi wa Bomamuru uri mu kibanza ca 20
kibanza ca 13 n'amanota 20 mu gihe Interstar mu kibanza ca 14 n'amanota 21. hanyuma umugwi wa Atletico kibanza ca 15 aho ufise amanota mu vy'ukuri 21 nyene, akaba umugwi wa nyuma n'umugwi wa Muzinga FC kibanza ca 10 mu vy'ukuri na gatandatu canke ca nyuma, aho uryamyanye amanota indwi yonyine ukadegwa ibitego 27. Guys, tubananjire mu gihugu ca Tanzania tugaga no kuri Sejoni bazonkiza tubanje kubitira kuri Mwana Sport yaruse ku rukino rwa Simba na Vita Club mu vy'ukuri mwiyindi tubwira ati Asta Vita Club watayisoma ati Vita ni kwisomera muri Kongo tukayereka kuno umupira w'amaguru kinu akaba ari Simba Sport Club yamaze kuja mu gihugu ca Kongo. Uhuru ikaba yagarutse mu vy'ukuri kuri Sejoni bazonkiza tubwira yuko umugabo azosibura urukino ruzohuza Young Africans na Mbeya City muri iyi ndwi, akaba kitubwira yuko umugabo ameze nabi ataramirwa n'ijana kwijana, aho atanga gukora imyimenyerezo ku giti ciwe mu minsi zogaruka no muri squad y'abandi bakinyaka kurana imyimenyerezo. Katubwira yuko urukino bafise nk'indwi atazorukina, ariko mu zindi nkino zikurikira ashobora kuzoba ari tayari. Kimenyesha ko kabandanya kitubwira yuko uyu mugabo yanagene ubutumwa abafana ba Yanga bababwira yuko batosimba umutima canke bagira ikibazo. Akaba yavuze ati nivyo twaratsinze ku rukino ruheruka rwa African Sport Club, atariko no kwiza abafana ba Yanga yuko tuzobikora, turaharacari igihe tuzokwigeza neza cyane ati ntibacike umutima mu vy'ukuri. Ni ico batubasaba ni badushigikiye badutera intege bagumane natwe baze kuri stade tinaho bundi ntibacike intege kubera urya mu kino wa kivandimwe twatakaje atujya mu kino nitwe tufitse ko mu vy'ukuri umutima wacu wose kunyina wari wa kivandimwe usanzwe, atiko niba twizere yuko mu zindi nkino nibaza bakadushigikira nta nkeka yuko tuzobandanya twigeza neza. Mukamenyere yuko no kwizo nkino kuko urukino rwa kivandimwe ruka gutsindwa n'umugwi wa African Sport, uyu mugabo Sejoni ntibazonkiza atakinye kubera imvune, akaba ari muri squad y'uyu munsi uko mubona iyi squad batwaye uyu mugabo mu vy'ukuri atarimwo, ariko akaba yatangiye gukora imyimenyerezo ku giti ciwe mu minsi akaba azogaruka muri squad y'abakinyi ba Young Africans. Les amis chetu banazira mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru Marca kitubwira kiti Real Madrid ishaka kugwana ishaka gushira pressure kuri Atletico Madrid atubazigamo amanota 5 yonyine mu gihe Atletico Madrid gifite n'inkino nyine zibiri tirakina. Ati ibitsina bibiri vya Benzema na Mendy ifasha umugwi wa Real Madrid kwigeza neza cyane utsinde umugwi wa Getafe ibitsina bibiri mu busa hariya kuri Alfredo Di Stefano Stadium. Mugerezi Zinedine Zidane yakinye gatatu akaba ari abakinyi mu vy'ukuri nka Marcelo Cello, umugabo mu vy'ukuri Marcelo Vieira yaciye afitinga mu vy'ukuri mu systeme neza ya Zinedine Zidane, mu gihe mu vy'ukuri uyu mugwi wigenje neza cyane, aho Zinedine Zidane yahaye n'umwanya abapeti bakiri bacayemo Marvin Park yatanga urukino, Alibas na Chester bose baza gukina kugaragara mu rukino mu vy'ukuri Madrid yamigenze neza cyane, akaba umugwi mu vy'ukuri wigenje neza cyane. AS yizitubwira ati connexité ubwoba hagati y'abafaransa babiri, ati mu vy'ukuri abagabo babiri b'abafaransa aribo Benzema hamwe na Ferland Mendy yafashije Madrid kwigeze neza cyane, yikura mu vy'ukuri imbere ya Getafe bandanje gushira pressure kuri Atletico Madrid. Kaba kitubwira yuko Marcelo yazutse mu vy'ukuri yagarutse mu gikina cyose yuko uyu munsi ari urukino toroshe hagati ya Barcelona na Sevilla muri kimwe cy'abakirishi cyanyuma muri Copa del Rey. Kinatubwira ko urukino rimwe imvune ziteye ubwoba, imigwi yose ifise imvune. Mundo Deportivo nemera ko neza tubwira ati uyu munsi mu vy'ukuri biza kuba bitoroshe, ariko uyu mugwi wa Barcelona ufise imvune, afise abakinyi 8 bose bafise imvune. Ati mu vy'ukuri za kubwiye guhura na Sevilla naye maze igihe mu bihe vyiza, ati biza kuba bitoroshe, ariko abagabo barizera yuko bafashijwe na Messi n'abandi bakinyi bose bafise baza kwigeze neza cyane bashika kuri finale. Twabivuze ko urukino rwo gutangura hazobaho n'urukino rwo gusubiriza, akaba kandi Mundo Deportivo natubwira yuko abakinyi bafise imvune 8 ba Barcelona batazogaragara no ku rukino rwa Paris Saint-Germain bafitanye mu nguza muri Champions League muri kimwe cy'umunani gikiri cyanyuma, ariko kandi kongerekana tubwira yuko na Paris Saint-Germain zoza ikampunu itagira Di Maria yamaze kugira imvune atizogaragara nyene ku rukino.
Gazzetta dello Sport mu gihugu c'Ubutaliyano yagarutse kuri Gremano rahuza Juventus na Inter de Milan muri Coppa Italia gwarangiye mu yose nganye usamo bundi akaba Juventus yaciye ironka itike yo gukina finali akaba mu rukino rwo gutangura yatsinze ibitsindo 2 muri kimwe hamwe ibitsindo vyose vya Cristiano Ronaldo akaba ari ibitsindo vyabafashije kwikarivya kuri finali ya Coppa Italia. Corriere dello Sport none vyigaragwa kitubwira ati Pirlo abasore be bigenje neza cyane ati ibitsindo 2 vya Cristiano Ronaldo mu rukino rwo gutangura vaje mu gushika kuri finale ya Coppa Italia kuncho mu vyukuri bashobora gutwara kushura 200 akaba na Sport tubwira ati Juventus yo yamaze kuronka itike ati dusagaje kumenya uyu munsi hagati ya Atalanta na Napoli gutsinda kugira zo cyangana n'umugwi wa Juventus kuri finale ya Coppa Italia. The Sun mu gihugu c'Ubwongereza yagarutse kuri Gremano rahuza umugwi wa Manchester United na West Ham United muri FA Cup. Uyu mugwi uronka itike mu vyukuri nayo kuja mu yindi round ya FA Cup nyuma yo gutsinda igitsindo kimwe mu busa cyabanitse muri prolongation umunota w'ijana n'ikindi gitsinzwe na Scott McTominay ku ipasi ya Marcus Rashford kitibwira kiti magic of the cut. Ati mu vyukuri Scott McTominay bandanya kurusha muri form stay ubwoba akaba yatsinze igitsindo mu nkino 3 zikurikirana amaze gukina muri Manchester United canke aheruka gukina muri ayo mashitana tukura Mirasport nazi mukese tubwira ati Scott mu vyukuri umwana arimwo arakora ibikora nka ati umugabo afashije United gushaka mu yindi round ya FA Cup nyuma yo gutsinda igitsindo kuri Everton muri kino wari gwaheruka atatsinze ibitsindo mu vyukuri ku nkino ziheruka amaze gukina muri Manchester United ati United jironka iteye kuja mu yindi round ya FA Cup nivyo na Daily Express garuka kitubwira ati Scott McTominay yigenje neza cyane afashije United kuja mu yindi round ya FA Cup kabezo yo kuzindi nkino zikekanijwe uyu munsi aho Manchester City sakuri imikino n'umugwi wa Swansea Tottenham ikina na Everton mu izindi nkino zitegereje ku munsi weje hemigwe nka Chelsea zo kina na Barnsley hamwe izindi nkino nyinshi nyene zitegereje ngaho muri FA Cup. Lezami ndiche makuru ya transfer aba yageranirwa n'ikimenyesha makuru BBC kiba ceganazije inkuru zitandukanye ku bimenyesha makuru bitandukanye ikazishira hamwe ibintu by'ibihuha biba byazindutse bivugwa mu makuru ya transfer. Aba duhereye ku iyi nkuru kitubwira yuko Eurosport ivuga ko Manchester City amaze kuva mu rugamba rwo gusinyisha Lautaro Martinez wa Inter de Milan uko yizera yuko umugabo yagiye gusinya indi contrat muri Inter de Milan. The Sun ikatubwira yuko Jurgen Klopp yababaje cyane na Liverpool kuba yase gusinyisha myugaro w'umunyasenegal Kalidou Koulibaly wa Napoli muri uku kwezi kwa mbere. AS tubwira yuko umukinyi hagati wa Paris Saint-Germain Ander Herrera yibaza yuko bijye ibintu vya financial fair play bizotuma umugwi wa Paris Saint-Germain udasinyisha Leo Messi ahubwo Leo Messi ashobora kuzocaja muwe wa Manchester City. Ikimenyesha makuru Mila kitubwira yuko chairman wa Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge yavuze yuko uyu mugabo wa Liverpool Mohamed Salah ari Messi wo muri Afrika. Akwara mu majambo umugabo Karl-Heinz Rummenigge mu boss wa Bayern Munich yatangaje ati Mohamed Salah ari umukinyi kuri class mondiale n'umukinyi mugwi wose yo kwifuza ati ni Messi wo muri Afrika. Cadena Cop itubwira yuko Sergio Ramos yasa amasezerano y'imyaka 2 ya Real Madrid ikimuha wa mushahara nyene aho apanga kuyivamo mu by'ukuri ku buntu akaja mu wundi mugwi nukurinda tukareba ahantu bizoherera. Mu gihe Spain yitubwira yuko uyu mugwi wa Real Madrid murahabwa amahirwe menshi cyane yo gusigisha David Alaba uko Chelsea ititeguye gutanga $100,000 vy'amapound umugabo arimwe arabasaba ku ndwi. AC Milan ipanga kongereza amasezerano Zlatan Ibrahimovic mw'uwo mugwi umugabo w'imyaka 19 apanga kongereza mu vy'ukuri amasezerano muri AC Milan ashobora kongereza y'imyaka 2 azotuma yakina gushika ku myaka 41. Imana we umugabo mu vy'ukuri ari eternal mu gihe Manchester City igiye kugurura ibiganiro byo kongereza amasezerano myugariro wayo John Stones mu vy'ukuri nyuma y'imisi yigeze neza cyane Manchester City mirategura kumuha yindi contract. Guys mu by'umunsi mwiza ndihe vyiza murakoze cyane.